ati wowe unyereje sinyerera hariya turafise umugwi nka Interstar kuri uno munsi hariya kuri stade umunani uza kwakira umugwi wande wa Moso Sugar. Interstar yari yagize iki yari yanganyije nande na Rukinzo Gitsindo kimwe ku kindi match itari yoroshe kuri Rukinzo turaza kwigaga ko ariko Moso Sugar nayo itsindwa na Kayanza United kuri stade stade Ngoma niho bakirira stade Ngoma Moso Sugar atakaje Interstar iranganyije mazi iminsi ivyitwaramo neza Interstar yagira manuka twarayibonye mu bibanza vy'indwi vy'umunani ariko kugeza ku 9 kuri iyo match tubona yuko nabantu twokuta yuko ari même niveau ni nka niveau imwe ariko turavuga tuti Interstar dukureho ivyo mazina ugwego turavuga ati ugwego ni nka rumwe c'est vrai migwi yose irangana muri première division ariko urashaka kuvuga ati uvuze Interstar kuvuga na Flambeau du Centre hari akantu uvuga uti biba bitandukanye ko gatowe ariko aba ubwawo bibona iyi match ni match iza kuba imeze gute wewe wihaye ishusho yayo bo ni match ubwa mbere bwo itaza kuba isanzwe ni Interstar na Moso Sugar nibyo Interstar buriya izi nkino zibiri iheruka gukina ntabwo yitwaye neza ntabwo yitwaye neza kuko uraja gusanga urukino rumwe yararutsinzwe urundi irarunganya kuri Interstar bivanye n'ikibanza n'ukuntu yari yatanguye novuga itsinda novuga inkino zigera kuri zitatu vyagaragaye ko yaciye itakaza umwanya bari bafise biturutse ku gutakaza amanota novuga nkenegwa na cyane mwizi nkino rero nivyahejeje ngo bihire umugwi nka Interstar kuhozako kuko nimba Interstar ishobora kuza igatangura itsinda Vitali ibitsindo 2-1 hariho ico bita ikimenyetso itanze ko mu gihe yatsinze match yare bahura na Vitaro none ikanogerereza mu gutsinda match retour vyagaragaye ko ari equipe izanye ingufu ariko rero ukacura guhura na Rukinzo imbere yaho nuko imbere yaho mbe bari bahuye nande menga na Royal Royal yari yabakuye ko amanota byabaye ibitsindo 2-1 bivuze ngo aho tubona ko menga abaye gutegura urukino rumwe neza urundi urutegura nabi kuko nimba ushobora kuza ugatsinda Vital umuntu wese ababona ati uko biri kose equipe nka Interstar izizara wayare ntizishobora kuyigora nibyo umuntu afise uko ategura match bivanye n'imikenyuro umumenyereza uyu canke uri akoresha ndetse n'ubwiza bw'abakinyi afise ariko kandi hiyongeramo akantu ko kuvuga ngo uko biri kose equipe ya Royal Vision ihura na Musongati siko urukino ruza kuba rukomeye Royal ihura na Interstar kuko izi ni equipe novuga zizinanye abakinyi barazinanye hari ukuntu babana hari ibintu menga baba basangiye mu mico n'imigenzo reka ndabifata uko kuko baba hamwe kirimani imwe nukuvuga uretse ko uburyo bafashwemo bushobora kuba butandukanye ariko kandi bica byerekeza kukuntu mumenyereza ashobora gutegura urukino bivanye n'ukuntu abazi novuga umukonkira wiwe ari direct bashobora guhura rero je nkaca mvuga nti Interstar mwizi nkino zibiri ntiyigenjeje neza ntiyabandanije ikonfirma ko ari imwe muri equipe nkuko yagaragaje ubwiza mu mpera za phase na retour ndetse mu ntango byagaragaye ko menga hariho limite bobo baba bihaye rero nibaza ko guhura na equipe nka Moso Sugar ni equipe bigaragara ko iheruka gutsindwa na Kayanza United ibitsindo 3-1 sinja kuvuga ngo hariho ingubu za Moso Sugar azotuma ihagarara
ariko twarabonye kwiza n'ubundi gakura amanota kuri academy nako academy day bivuze ngo equipe irashobora kwivyukiranya nubwo abari Interstar ikaza bivanye n'uburyo yateguwe nkabona ati kuri Interstar nimba batagomba kubandanya baja mu kibanza c'inyuma yabo bisabwa ko batsinda iyi match ya Mososho. None uno munsi Nova ni kubera iki twebwe abamenyesha makuru abakunzi b'umupira w'amaguru uno munsi dushaka kurabira Interstar kuri match ya Vitaro gusa umenga Interstar tsinze Vitaro ibintu byose biba biheze uno munsi ikintu cyose tuva kuri Interstar tukivuga twisunze match ya Vitaro match ya Vitaro ni nka bimwe dukunze tukumva umenga abafans ba FC Barcelona bevari wa championnat barabiye barabiye kuri Real Madrid ko bayitsinze match ale na match ya Super Coupe zose bakabatsinda ivyo nivyo bice bisigura ko equipe ikomeye no munsi iri mu kibanza c'icenda yatanguyiza neza no munsi ko twutuyevara tuvuga tutingo yaratsinze Vitaro match rero c'est bien nivyo yaratsinze Vitaro ariko no munsi ico si cyo cyerekana yuko Interstar ari nziza ahubwo ubwiza bwari kuba iri kwirabandanya muri uwo muvuduko kuri kuragendako tweyibona Interstar muri Big 4 mu aciye nk'ukwezi kuba canka beza abiri tuvuga tuti Interstar rero turashobora kuyibona nkuko kocha wawe yabivuze mutombora avuga ati bamubaza ati none wewe ushaka iki aravuga ati je nshaka igikombe mu majambo make urabiravye c'est vrai nico ashaka c'est l'objectif y'umukocha wese ariko hariho ukwexagera kubaho hari igihe ushobora kuvuga ati no ntushobora kuvuga ko yuko kocha wa academy diravuga ngo nshaka igikombe ntushobora kuvuga ngo kocha wa Kayanza ashaka igikombe ariko atangura champion niyo objectif abafise même si hari abandi bavuga ati l'objectif yiwanje twarabonye mu myaka yahera kocha wa Vitaro avuga ati l'objectif principal yiwanje ni yihe ni gufata equipe nkayishira muri Big 4 kuko imaze igihe kinini tarajabo no museye kuvuga ngo ndi ku gikombe c'est vrai urumva no gupfa kuvuga ivyo bintu nk'ivyo ariko kwiyevare wonyene ukavuga ati ico shaka ni kihe equipe bayimpaye iri hehe niki nkeneye apana kwizeza ibintu abantu ubona ko kintu kidakunda bo ico mvuga kw'ivyo kiki buriya igituma umuntu ashobora kwiha urugero afatiye kuri Vitaro buriya ugerageje kuraba izi equipe zibiri zagwanye imyaka myinshi nubwo umuntu yoza akavuga ati umupira wo mu Burundi ushingiye kuri Vitaro na Interstar niyo bayibesha mu mateka kandi amateka arandikwa bivuze iki rero kuri Interstar uravye ibihe yari yaciyemo iza igakoroka isubira ikaduga umuntu ariko avuga kuri Vitaro tukabona ko equipe yayitsinze match arena retour tuba tubona ko iyo equipe menga igarutse mu vyayo kuko dufatiye kwayo mateka yerekana ukuntu imigwi yagenda iratwara ibikombe tuca tuvuga ati uko biri kose nimba tubonye Interstar igarutse igatsinda Vitaro bivuze ngo niyindi equipe yose dufatiye kwayo mateka yoshobora kuyitsinda ni kinyene rero bica bigaruka mbega ni gute umumenyereza ategura match nka Vitaro muga ntayitegure cyo kimwe par exemple na Rukinzo na Vision niho rero ucubonera ko menga hariho uburyo baba bateguye match n'inguvu ariko izo nguvu zigaherera kwiyo equipe baba babona ko menga niyo yobabuza amanota ariko kandi bakaca bategura no vuga nabi izindi match zikurikira ivyo rero biva ubwa mbere ku buremere kocha atanga kwiyo match ndetse n'abakinyi kuko abakinyi barashobora kwijajara bakavuga bati nimba twashoboye gutsinda Vitaro Royale tuzoyijya bwa mutsima orosi ko bigenda Royale nayo ibida ivuga iti ndagukure ko amanota nkuko nayakuye kuri za Musongati nimba ishobora kuza igahagarara imbere ya Musongati bivuze ngo no kuri Interstar twabonye isubiye kuduga ntivyobuza ko nayo nyene ihagarikwa renka camvuga nti ivyo biba biva ku burongozi ubwa mbere ndetse n'abakinyi ubwabo
uburyo bategura match par match kuko ntushobora kumbwira ekipe ishobora gutsinda match ya Vitaro muga ikananirwa no gutsinda Royal canke Rukinzo bivuze ngo haba hariho uburyo wateguyemo match ya Vitaro atari bwo wakoresheje utegura match nka Royal canke Dynamique canke yindi ekipe nuko rero n'umugwi wa Vitaro bugingo utsindwa ino match yande match ya Moso Sugar baza gukina uno munsi nibiza kuba bimeze neza kuri bo kuko bashobora kuca baja mu kibanza ca kangahe ikibanza ca 10 kuko message ngozi isonota 28 Interstar 30 urumva message ngozi itsinze Interstar ntitsinde izo bikuja ahantu habi hazogira aho tuvuga Interstar tuti iri kwigwanira kudakoroka arivyo twako turanka kuri Interstar twavuze ko Interstar igarutse nuko izindi nkino zitekanijwe ni nkino Burundi Sport Dynamique na Rukinzo Burundi Sport Dynamique mu munota umwe Burundi Sport Dynamique imaze imisi meze nabi ariko ejo yari itanze kuri journée ya 20 inga ya 3 na Vision 2026 Vision nyuma yo kuronka amanota kuri Interstar iraje zose nizo ngaha Bujumbura ariko ubona yuko Burundi Sport Dynamique iza ikabuza Vision kuyitsinda twubinda ariko bafite urukino n'umugwi wa Rukinzo ubona yuko nivyo uri muri Big 4 ariko uko ugenda uritwara bifise amakenga uruko utsitara ahantu totsitaye utsitara kuri Interstar utsitara kuri Zande ariko no munsi ni kutwe kuti Rukinzo gutsinda iyi match yande iyi match ya Burundi Sport Dynamique bose ni ku munsi wejo isaha 9 n'iminota 45 hariya kuri stade Urunani RB Masipiri nayo izo kwakira umugwi wa Aigle Noir mbona yuko aya n'amanota 3 twovuga yuko ari facile ariko mu mupira w'amaguru ntavyo vuga RB Masipiri ni ya nyuma amanota 6 ngeze kuri 8 atandatu nira yavako atandatu rero vyumvikana Aigle Noir nayo ari umugwi uri hafi na hafi n'uwa mbere n'uwa kabiri vyumvikana yuko iyo match amahigo menshi ifise Aigle Noir nubwo izoba iyi match izobera kuri CTN ku munsi wa gatandatu isaha 9 n'iminota 45 iyi match izobikaze iyi match izobikaze kabisa nzoja kuyiraba hama ku munsi w'Imana Kayanza natende mu stade Gatwaro yakire Ngozi City abana abantu begeranye ni nka derby abana abantu begeranye kabisa Kayanza na Ngozi bona yuko ngaha hari match ikomeye Bumamuru isaha 9 na Vitaro iyi nayo ni match ikomeye ni match Vitaro ibwirizwa gutsinda kugira ngo igaruke irabe yuko yoshora kugaruka basivuga ati turagarutse n'imiburiburi turabe ko twosugereza muri Big 4 bivanye n'izindi zizokwigenza ariko ni Bumamuru nayone ivuga ati tutegereza kumentena ikibanza ca mbere uko Aigle Noir ifise amahigwe menshi gusumvya Bumamuru kuko Aigle Noir ifise amanota 43 Bumamuru 45 différence de 2 points urantunga no 2 points Aigle Noir ifise ama chance menshi yo gutana amanota 3 ariko Bumamuru c'est pas loka rero vyumvikana narijya bazo badafise umusatirizi wabo Christophe ndayikengurukiye vyumvikana ko atakintu ciza Bo ni match novuga itazoba isanzwe ku migwi yose bivanye n'ivyo bakeneye ubwa mbere bwo reka tuje turabe mbega mu nkino zine iyi migwi iheruka gukina nako zitanu yigenjeje gute ekipe ya Bumamuru yazitsinze zose mu gihe ekipe ya Vitaro yoyo yatsinze 2 inganya 2 itsindwa rumwe ko yatsinzwe match ya Interstar inyuma yaho iraza iranganya baja gukina na Message Ngozi umuntu wese avuga ati mbega izi ekipe zose ko zinganya no vuga umusaruro biragenda gute tuca tubona inyuma yaho ekipe ya Vitaro itsinze Message Ngozi ariko Message Ngozi nayo umuntu atabona ko imeze neza
noneho message Vitaro ikiza idukonfirma novuga kuri journée ya 20 itsinda equipe yatsinze Aigle Noir kuyibuza amanota ari Olympique Star. Uko biri kose umuntu acabona ko menga Vitaro vyatanguye vyanka ariko isa nkaho ishobora kuza ikagora equipe iyariyo yose. Ivyo rero ucubinywanisha n'ikibuga bazoba bagiye gukinirako. Umukeba wa mbere novuga wibihe novuga bidasanzwe kuva equipe ya Bumamuru yinjira mu cicaro ca mbere mu Cibitoki bafise ni Bumamuru. Vitaro na Bumamuru kabisa kuko Bumamuru nigeze kuba ndabibona ico gihe Aigle Noir ikina na Vitaro wabona ko abafana bose bashigikiye equipe ya Aigle Noir. Ivyo rero navyo biva kukuntu iyi equipe ya Bumamuru yaza ikabangamira equipe ya Vitaro yaza ikabangamira Bumamuru ku kibuga cyayo. Ivyo rero ntabwo biheza ngo bihire equipe ya Vitaro mu gihe itaba ifise abafana bakwiye bari ku rugero rumwe n'ababumamuru. Ivyo kandi bikaca bireka no kubahira bitavuze ko batotsinda, bikaca bireka no kubahira bugingo equipe ya Bumamuru ibona ko yamaze gusiga gatoyi Aigle Noir byariko birahigana. Baca bategerezwa gukoresha ingufu nyinshi, noneho nubwo bwiza bw'abakinyi barabufise, nubwo hari amakuru menshi ari kavuga ko inyuma yo kubura Christophe Ndayikengurukiye na Enoch Nsabumukama ashobora kuba yagize ikibazo c'imvune bariko bakina na Aigle Noir. Nivyo baza kuba babuze elema ariko Elifaza arahari, ariko Kanyanga arahari, ariko ni bimwe tuca tugaruka mu Kirundi abarundi bavuga gute. Hari nigiye bavuga ati icegera ntigikiza, nibisigura ko kidakiza mugabo ivyo uba witeze ku mukinyi agira kabiri mbega nawe aciye agira ikibazo c'imvune uza kumusubiriza nande. Niho cambona ko menga ku ruhande rwa Bumamuru vyoba intambamye, ariko tugiye tukaraba forme actuelle z'iyi migwi uraza kubona ko Bumamuru menga hari akanifise ko kuba iri imbere, koko iri imbere, iri no mu mwanya wa mbere, ariko kandi zoba iri no muhira. Nivyo iyi ni Vitaro zoba yakiye, ariko Vitaro mu gihe giye hari yabisigura ngo uko yisangaho kose Bumamuru iza kuba iri muhira, nta kuba uvuga ngo urayakiye. Rero nkavuga nizo mbogamizi mbona kuri Vitaro, ariko nka equipe nubundi ishaka gupushinga ihagarara igikombe batwaye mu mwaka uheze yabwirizwa kuza igakora nk'ivyo Olympique Star yakoreye Aigle Noir. Ubundi bwo nimba yo tumenyereza gutsinda match zibiri ikaciza ikanyerera, biraza kutwereka nubundi ko ishobora kuba ya profise novuga ububi message ngozi yari isanzwe ifise mw'iyi minsi, ndetse no kuba iprofise umunezero Olympique Star yari irimo imbere yuko batsinze equipe nka Aigle Noir. Umuntu yoheza akaza akavuga uko, kandi nibaza ko atoba yibesha. Ubundi bwo nka Vitaro yabwirizwa kuza igakonfirma ko nimba yaratsinzwe na Interstar nayo ishobora gutsinda equipe ya mbere nka Bumamuru. Nibwo buryohe twoca tubona ati uko biri kose Vitaro twatanguye kuvuga ko atakigenda, ariko nubundi iragarutsira byerekanye. Nuko rero urumva yuko ni match izobikomeye cyane gose, match hagati y'umugwi wa Bumamuru yakira umugwi wa Vitaro. Match yitezwe n'abantu benshi, urumva yuko Bumamuru izoyibuza abakingenderwa ko kubura Christophe Ndayikengurukiye ejo bundi bamufatiye match imwe y'ibihano kuvyo yakoze muravyo ko twarivuze ngaha, ndetse bamuca ni hadabu
y'ibihumbi amajana 200 mu ishami ry'umupira w'amaguru hano mu Burundi. Ni ikintu ciza bakoze, mvuga yuko bibe n'icigo ku bandi kubona yuko ibintu nk'ivyo bitemewe, bitewe ivyatsi hano mu Burundi ndetse no mu higanwa y'umupira w'amaguru. Urumva yuko na Samu Kameno katazoba hari burya ubuswe kapitene kapitene atazoba hari ari mu mvune n'abakinyi ngendegwa ko bashobora kubafasha. Rero badahari nabona Vitaro ishobora gufatira ngaho na Paris rero kuraba yuko ivyo ashobora kubikorera ko kugira ngo aronke intsinzi yorohewe, ariko nizoba vyoroshe. Olympic Star nayo hariya imuyinga kuri stade Umuco izoba yakira umugwi wa Academy Deira. Ni match murabona yuko Academy Deira jo bundi yaragarutse yitwara neza, burya yari yakinye nande, yari yatsinze Message Ngozi ijuru ya 20 igitsindo kimwe vyumvikana nga motivation barayifise Olympic Star aho uri muyinga nugeweza kuba ko vyoroshe, nubwo Olympic Star wiritsindira muyinga biba bigoye, ariko ni match yumva ko iza kuba iryoshe, izo biryoshe ku munsi w'Imana. Musongati nayo izo kwakira umugwi wa Royal Vision 2026 kuri stade Ngoma. Naha ndabona Vision 2026 nayo muri no minsi ikwirekana yuko ari equipe nziza. Rero Musongati nayo turabona yuko nayone muri no minsi ivya Musongati bitameze neza, ariko ejo bundi banganje na Flambeau du Centre ni vyumvikana ni derby, ariko Royal Vision nayo yaranganyije, vyumvikana bose baje gukina baheruka urukino rwabo ruherutse banganyije, ariko urumva ko classement batanganya, umwe uri imbere y'uwundi kuko Musongati iri imbere ya Royal Vision. Rero amahigwe tuyaha Musongati kuko niyo tubona, kuko Musongati izo biri muhira. Urundi rukino ruza kuba rukomeye ni Message Ngozi yakira Flambeau du Centre kuri stade Rukundo, ni ku munsi w'Imana isa 9, ariko ni Message Ngozi tubona imaze iminsi itameze neza nkuko tubivuze ko yatsinda Academy Deira. Aho Flambeau du Centre umuntu arashoboza ati nubwo izoba Message Ngozi iri kuri stade Rukundo ari Ngozi wabo, amahigwe umuntu arashobora guhindukira akavuga ati turavye ingene classement imeze, Flambeau du Centre mu kibanza ca gatatu, Message Ngozi mu kibanza ca 10. Nubwo buri mu Message Ngozi nkuko hariya Elizaria avuga ati nubwo ibintu bimeze gutya muri Umamuro muri Message Ngozi nako murantunga ati nta kibazo two turavyiga ibintu bimeze neza. Hari benshi bagiye baravuga ati Message Ngozi kabisa ibintu byarahindutse après le départ ya kocha w'iwabo imaze imyaka myinshi, atwo turabona yuko uhari bitakugenda neza. Vivye bahatatu ntibiragenda neza, ariko baracifitiye icizera avuga ati twarabisubiye ko twaraganire n'abakinyi ibintu bimeze neza. Hariko ivyo c'est vrai kuja kubimenyesha makuru kuvuga ati ibintu bimeze neza two turirimbura tuzoga ko tumeze neza, ivyo si ni message yo gutanga ibiresi ni nziza ni sawa, ariko vyose kuri tapi vere tubibonera. Iyo bitagenze neza bica bihofretiki, bica vyerekana ibibazo murimwo. Twarumvise hatangwa ibibazo vy'uburongozi, tubona ati haravuyeho wahora no murongozi hari ya Aposhe haje uyundi ati ndafatira n'amabanga ngiye mu bindi tora uyundi. Ivyo vyose birerekana yuko ari ikintu kitokimeze neza. Mu nyuma le coach aravuga ati jewe ndaronse offre muri Aigle Noir ndagiye, ubu ihagarariwe na Eri Haragakiza. Urunda niyo navuze ngo Eri Haragakiza. Rero vyumvikana yuko ikibazo ntitukibona twebwe niho bakibona, ariko ibibazo bibaye mu mugwi bibonekera kuri terrain. Niho tubona tuti nyabuna ya ekipe tuzi yuko yari imeze neza mu myaka yahera, uno munsi tubona ati kumukoce yagiye, uno munsi rero absence y'umukoce kuraboneka. Nico rero tuvuga tuti turindire turabe cyari kare cyasigaye jumne zigera kuri 10 bayikinye zasigaye 9. Message Ngozi tuzogigena gute? Nibaza ko Message Ngozi kugeza kuri uyu mwanya itaratwara amanota 3 arumanije, kuko ugiye kuraba mwizi nkino baheruka gukina zitanu ifise amanota 2 gusa. Na manota mabi ku mugwi nka Message Ngozi. Cyane go. Iri mu kibanza c'10 nimba ntibeshe. C'10. Iri mu kibanza c'10. Ukaturaba noneho ugiye guhura na equipe nka Flambeau du Centre yoyo yibereye mu kibanza ca gatatu. Nivyo bavuye gukina na equipe ya Musongati, derby nta ubazi ikintu kivamo.
kuko wanashaka byagaragaye ko iyi ekipe ya Flambeau du Centre match yare batsinze Musongati. N'umuntu afatiye kw'ivyo yoshobora kuvuga ati uko biri kose Musongati turavye n'ibibazo menga biri nabo nyene bari mu bibazo mw'iyi minsi, ukaraba uburyo abakinyi babo bamwe novuga bagerageje kuyifasha, bagiye baragira imvune za hato na hato. Aho ndavuga nko ku ruhande rwa Habonimana Briner Nyabri, nawe yagize ikibazo c'imvune n'uyu munsi, ubona ko ariko avuga. Ivyo biraheza bikagira ico bigabanije kuri ekipe nka Musongati. Rero kuri Flambeau du Centre uretse ruriya rukino banganije na Musongati, yaheruka gutsinda de Burundi Sport Dynamique tsindo 3-1. Ivyo bica bikwereka uguhoza ko kwa ekipe, bivuze ngo nayo iri ngaho iriko iraba hagati ya Bumamuru Aigle Noir iyo zikarasha, nabo baraba ukuntu bashobora kuyisonga ko gutyo bayaki kibanza ca kabiri. Rero guhura na ekipe kugeza kuri uyu mwanya itakaje icizere, noneho ikabwira umumenyereza ati manzi uruhuka inkino zine, ariko kandi ukazana uwo bari basanzwe bari kumwe muri staff. Ubundi ni gute uyo atafashije ekipe kugira ngo ive mw'ivyo bi kuko umukuru nicegera bari ngaho, ekipe nibazwa umumenyereza mukuru gusa, nicegera kiba gihari kugira kibarafashanye. Abarundi nibo bakunda kuvuga ngo inka nini ngo ariko ntiyibonera. Bivuze ngo haba hariho umwongere, ariko kandi n'umwunganizi wiwe birasaba ko agira ico aterere. Uba ari muri staff wese, je nico gituma mu bintu nemera iyo umumenyereza bavuze ati arahagaritswe, nabo bari kumwe biba bikwiye ko bahagarikwa. Kuko umusaruro niko bitegereza kumera mu bisanzwe. Turabaza kuvyumva ati ariko birashika, ariko usanga ajoye wawe ashobora kuba par interim ati urafashe ngaho hama imbere ko turondera mumenyereza, ariko kenshi hariho imigwi yitunganije umuntu aje azana staff yiwe akavuga ati jewe nje na staff yiwanje no tuzokora ngiye tujana nabo. C'est un contrat ibari muri groupe bafata bo nibaza dufatiye kw'ivyo, ariko kandi tugafatira nobwo bubi ekipe ya Message Ngozi igaragaza yamaze kugaragaza mu nkino zitanu baheruka gukina, ukaturaba n'uburyo Flambeau du Centre ihagaze, amahigwe umuntu wese yo yabonera kuki yo yabonera muri ekipe ya Flambeau du Centre. Ariko kandi ni kenshi dubona iyo umumenyereza ahindutse ekipe menga irashobora kwempoza ivyo umuntu ataziga. Rero mfatiye kw'ivyo kuko twaragiye turavuga novuga ukubura uburongozi, ivyo navyo biragira ico novuga bikoze ku bakinyi canke ku mugwi, urugo rwose iyo ruvuye ko novuga umwango bivuze ngo umuyaga urinjira atangorane nimwe. Rero kuri Message Ngozi iragira ivyo bibazo nk'ivyo byo kubona ko uburongozi butahagaze neza, noneho butogwa uburongozi n'abahozi bahagarariye Ngozi City. Ucubona ko hariho uburyo uyu Iratakaza yigeze gutanga interview berekana uburyo bubatse ekipe nka Ngozi City. No kuvuga babonye ko hari ikitagenda muri Message Ngozi, bariko bashira ingufu kuri Message Ngozi baraba ukuntu bayizamura. Rero ivyo ukacubona ko hariho urugero Message Ngozi nubwo yokora byiza bishoboka, hariho barriere novuga ibazibiri. Rero ufatiye kw'ivyo bintu byose tugenda turavuga, Message Ngozi biragoye, ariko birashoboka ko ishobora guhagarika ekipe nka Flambeau du Centre. Nuko rero nizo nkino zihari muri no kuri no journée ya 21 ndazasuramwo Interstar isa 9 iraza kuba yakira umugwi wa Moso Sugar hari kuri Stade Runani ku munsi wejo ari kuri Stade Runani nyene isa 9 umugwi wa Burundi Sport Dynamique urakira umugwi wa Rukinzo, hama RB Amasipiri ku munsi wa wejo nyene kuri Centre Technique ya Mugagara barazo kwakira umugwi wa Aigle Noir bari Makamba. Kayanza United hari wa kuri Stade Gatwari zo kwakira umugwi wa Ngozi City aho ni ku munsi w'Imana nyene
hariya ku stade urunani umugwi wa Bumamuru iwabo uraza kwakira umugwi wa Vitalo. Olympic Stade imuyinga kuri stade Umuco izokwakira umugwi wa Academy Deira, hama Message Ngozi kuri stade Urukundo yakire umugwi wa Flambeau du Centre. Musongati nawo kuri stade Ingoma yakire umugwi wa Royal Vision 2026. nuko bimeze, ariko tubibutsa yuko mu cicaro ca mbere hari abakinyi bafise nuvuga yuko kuri journée ya 11 batazokina izo inkino, uratse abari mu mvune hariho abatemerewe kuko basanzwe bafise amakarata y'umuhondo. Rero aba ntibazoshobora gukina n'abari suspended mu buryo ubucanke buriya, ariko ko twavuze mwamumse muri Bumamuru hariho Lieve Irakoze, hariho Christophe Ndayikengurukiye, hariho nuko wavuze na capitaine Enoch Sabo Mukama. Olympic Star hariho Bernard Bajyamwaro hamwe na Ramadan Umar, muri Grenoir Kanyamukenge Nicolas, muri Rukinzo Jean Petit Nzeyimana Juma Nzeyimana hamwe na Interstar umukinyi Sebastien Bashirahishize. Abo ntibazoboneka mu kibuga mu migwi yabo kuri no journée ya 21 mwishira mu higanwa y'umupira w'amaguru hano mu Burundi mu cicaro ca mbere. Nuko datevye ko kwanye icaro ca kabiri Novance kiragaruka, baramaze iminsi bari mu karuhuko, ubona yuko nabone bagarutse bavuga bati mbega bizogenda gute niba bakina inkino atari nyinshi, n'inkino 16 14 ni migwi 8 bakina jino 8 ni migwi 8 ni migwi 8 ni migwi 8 byumvikana. iyi jino bakina ni yo 8 bazo basigaje journée kuvuga phase retour izobitangura. ni nkino nkeyi uzikinira ku rupapuro naho nyene ruri vierge kabisa. Rero ku munsi wejo kuri stade yo mu Ruyigi Tigre Noir CH zo kwakira Kizuka Mandarine. Musongati Academy stade Ingoma ku munsi wejo CH yakire Garage Express, abo bose nabigitega. Beige Green FC isaha indwi kuri stade ya Nkuruza Park Peace Park Complex Stadium, hariya bazokwakira Beige Green izokwakira New Force Academy, hama isaha 9:45 kuri yo stade nyene. Urukino rwa Beige Green na New Force Academy ruheze Panthère Noire zocakira umugwi wa Rerier FC, hama ku munsi nyene ku munsi wa gatandatu Academy Ubumwe kuri Centre Technique hariya mu Ngagara mu quartier 9 izokwakira umugwi wa Muzinga uri mu kibara ca mbere. Hama umugwi wa iyi ni match rero yahereje phase A. Bazogarutse iyi match baranganyije. Iyi match baranganyije. Tel Aviv nayo kuri Centre Technique nyene ku munsi w'Imana isaha 7 bazokwakira Buja City. Magarang Boys kuri Centre Technique ku munsi w'Imana bazokwakira umugwi wa LGP Diraka zogiye isaha 10. Inyuma nibaza ko azoba ari inyuma y'urukino oya ngako ukino rwa RB Masipiri zoba ku munsi wejo. Isaha 10 Magarang Boys kuri Centre Technique zo kwa LGP Diraka. Marejes Athletic ku munsi wa mbere kuri Centre Technique bakira umugwi wa Africa Sport. Nuko inkino zitekanijwe no uca yibaza ati mbega bizogenda gute umugwi wa Muzinga uzobandanya kuri wa Murindi tubona uriko ubwo twabonye burya Muzinga phase are yegarije kabiri yegarije rimwe ntiratsinda match yanyu ntiratsinda yegarije rimwe. Rero vyumvikana rero ngaha Muzinga ibwirizwa rero kuca idemara kabisa, kuko nabonye urukino rwa nyuma bakinye nariko ndarorera Academy Ubumwe ibabuza gutsinda. Rero ndavuga nti kocha wavuga ati twaye tugwaje abakinyi batari bake tugerageza gushiramo abo dufise, ariko abandi ati bariko baragaruka, twizere ko bizogenda neza kuko ni Muzinga. Twama tuvuga tuti muri Premier Division hari ama equipe twadukeneye kumva yama equipe ya kera. Iyo uvuze Muzinga umuntu aravyumva yuko ari equipe mu Premier Division. N'umuntu ngira ngo yahora akunda umupira w'amaguru mu myaka yo muri 90, mu myaka muri 80, mu myaka yo muri 70 sinze. Urumva arashobora kuvuga ati Muzinga mbe yagiye
ariko si une fois muzinga igarutse muri première division ni ikintu ciza kumva Interstar igihari ni ikintu ciza ariko kumva Interstar utayumva uno munsi ariko kandi hejuru yo kumva ayo mateka umuntu yumvise muzinga aratahura ko n'igisirikare cy'u Burundi gifise equipe yes nakiki cyabayeho kuva kera bivuze ngo ni equipe yabwirizwa goza ko nubwo usanga bitameze neza kumbizi canke ziriya ntaweza ngo abimenye byose ariko hariho equipe zimwe ushobora kuvuga uti iyi equipe uko biri kose bivanye n'ibyo yakoze birakenewe ko yokwama ivuga ko ashobora nko kuba par exemple inkino mu karere zihuza abasirikare uzotwara equipe iri muri 3e division uzotwara equipe iri muri 2e mugiri muri premiere biba vyoroshe biba bisa neza biba biboneka ko ari equipe koko iserukira igisirikare equipe yanditse amateka nubwo itobifise ibyo bikombe byinshi mugabo umuntu akumva ati izina nka muzinga ryamara nkuko turiko turabona umwanya muremure kuva rukinzo iduze mu cicaro ca mbere itarasubira kwiyumvira ngo yo abantu inzego nkizo ntizo twikuko zibarizwa hari ni ikintu ciza rero muzinga igarutse kocha nabikore yabigize neza niba nabo bafite abakinyi beza abakinyi b'inyuma bafite gabari bameze neza rero birashobora gukunda nuko mu cicaro ca mbere ncaka bimeze ariko kandi ica gatatu gute bariko turavuga kuri tukiri mu cicaro ca kabiri muri ya turavuze muzinga kandi igaragaza ibimenyetso byo gusubira kuduga atakibaciriyemo nimba ntibeshe isumbya equipe ya kabiri menga amanota 6 match zibiri biragoye equipe gutakaza match zibiri zikurikira kuko izi match ubwa mbere hejuru y'uburyo ushobora gukoresha muri zo zinasaba ingufu nyinshi cyane zinasaba ingufu nyinshi wanashaka abakina izi nkino bakubwira ko ni nkino zisumba n'uburemeri za premiere division kuba bari nkino nkeyi bazitegura cyane ariko kandi turiko tuvuga iyi equipe ya muzinga nta wogenda atavuze uburyo iyi equipe ya Kizuka Mandarine nayo iriko yerekana ubushobozi bwo gusubira kuduga nigeze kuyaga n'abaserukira novuga iyi equipe bambwira uburyo iyi equipe iba hamwe uburyo bakora ibintu bimwe noneho mu gatondo ka karekare ubusanzwe ayivugira ni na mugenzi wacu Tony akorera Izere FM twigeze kuba tuyaga ambwira uburyo bari kubategura iyi equipe byanshimishije buriya kiki kugira equipe ishike ku ntumbero nziza iyi equipe yaratsinzwe batararomenyereza Kambaranga ariko inyuma yo kumuronka yabaye equipe idugije urugero kuva bakina urukino rwa BG Green gushika barangize ndetse banatsinda equipe yari ya mbere Academy Musongati bayaka n'umwanya wa mbere kuko kugeza kuri uyu mwanya ni Garage Express iri mu mwanya wa mbere banganya amanota na Kizuka Mandarine mu gihe twari twabonye ko ari equipe itangu yitsindwa none hiranganya ariko rabo uburyo yivyukiranije ubu rero iyi equipe amakuru naronse mu gatondo ni equipe bavuze ati bivanye n'intumbero dushaka gushikako iri foke abakinyi bose bafatwa ku rugero rumwe je ndabibona ko wari gufatwa ku rugero rumwe nimba umumenyereza ashobora kuvuga ati abakinyi mwese mubwirizwa kwimosha mukaza kuri match mumeze neza mukaza kuri match kandi mwimoshe ku buryo bitagaragara ko hariho umukinyi asumba uyundi ni mwiyo ntumbero babikozemo urumva ko bari ikintu ciza bariko barakreya iyo ubwo rukundo hagati yabo kunywana kuko iyo murara hamwe ivyo byose mukabikorera hamwe la connexion iroroha kuganira kumenya uyu vyakunda kumenya ingene yigenza uyu ivyo byose bameze neza cyane no kwerekana wanashaka respect nimba umumenyereza yovuga iki mukacexecute mwese hari ikintu kibagezako burya je nkunda kuvuga ati buri ubutagondwa ni bubi
mu gutuma udashika ku ntumbero uba ushaka gushikako. Ivyo rero nabibonye muri cadre uzorabe uburyo abanyeshuri wibaza abanyeshuri kwambara uniforme bisigura bose ko bari ku rugero rumwe, kuko ugiye kuraba nk'abanyeshuri hariho uwiwabo ashobora kuba afise umuduga yo nawe utondana ku ishuri, ariko nico gituma haba amategeko bakavuga bati kiki Novance mutegerezwa kwambara uniforme ziranga ko muri abanyeshuri, bivuze ngo mwiga bimwe umwigisha bigisha numwe mutegerezwa kugamburuka. Rero je mbona ko iyi equipe nayo yakizuka Mandarine ifise ama strategy menshi yo kurondera no vuga intsinzi hasi hejuru mu mpande zose, kuko buriya kiki kugira utsinde match hari utuntu twinshi ugenda urafundikanya. So kuvuga ngo nibyo kuri tapi vere gusa, hariho na discipline itegerezwa kuranga umuntu afise intumbero ashaka gushika. Rero je mbona ko ni equipe ya Kizuka Mandarine ni imwe mu ma equipe umuntu ashobora kurabira hagufi. Nuko niko bimeze n'ikintu ciza. Novas kwakwanya uturabiri mu cicaro ca gatatu nabone inkino zirabandanya, ndetse cha tugaruka tuje no muri Coupe du President. Mu cicaro ca gatatu naho nyene inkino zizobandanya ukuri kwamye, ubona ko naho nyene novuga championnat iriko ibandanya. Muri DCE hari inkino zigera kuri zitano. Inyange FC Inyange BFC izokina na AC Ramba, ariko kandi le Fokondirake bazokina na Buyenzi United, ariko kandi Fraternité izokina na Maniema FC, ariko kandi Ujabu nayo izokwakira umugwi wa Magara Young Boys FC. Byumvikana ko ari inkino zizobera muri DCE kuri uyu wa gatandatu, ariko kandi kuri tele yo mukinanira hazoba imatch zibiri. Academy Impact nayo izokwakira umugwi wa CIC Academy, ariko kandi Academy Amek izokwakira umugwi wa Smart Academy, ariko kandi ku munsi w'Imana muri DCE Bravo FC izokwakira Academy Tel Aviv, ariko kandi Kizane FC izokwakira Academy Amebu Serengeti, Team Desa 57 FC izokwakira Amen FC, ariko kandi AS Ranges izokwakira equipe ya Gillette Star. Mu gihe muri kinanira ya gatatu ku munsi w'Imana Academy Burundi Parks izokwakira umugwi wa Academy Wembo Sucha. Elite Bayern izokwakira umugwi wa Never Give Up. Iyi ni imwe muri equipe iriko ikina ihiganwa ryitiriwe umukuru w'igihugu. Nuko nizo nkino zizoba zihari. Nuko nizo nkino zizoba zihari. Hariya ku munsi weje ari nkino zabaye mu mukuru w'igihugu, hari atubona abanyarirare bameze neza, umupira barawutera kabisa. Ejo bari bahumagaye. Bo bamwe bose buriya izi equipe zose zakinye uko ari zine zose nizo mu ntara ya Bujumbura, uretse ko ziri novuga mu ma commune atandukanye. Hari zibiri zo muri commune Kanyosha na zibiri zo muri commune Mutimbuzi, kuko yaba second Chelsea ugashirako na equipe ya Nyabunyegeri ziharugwa muri Mutimbuzi, ariko kandi ugiye kuraba Kazoza na Sororezo United ziharugwa muri commune Kanyosha. Izi Sororezo ndetse na Kazoza zisanzwe zigira imyimenyerezo kuri campus Kiriri, ariko izo zindi nazo zikorera imyimenyerezo kuri tele yo mu Rubirizi. Rero zari match zidasanzwe. Match ya mbere yahuza umugwi wa Kazoza FC novuga inavugi serukirwa imbere y'amategeko na Innocent w'Imana, yariko ikina na equipe ya second Chelsea. Nivyo ku munota nka 80 equipe ya Kazoza FC itsindwa igitsindo kimwe, urukino ruza kuba rurangira uko. Ariko urukino
rundi weho twari tunari kumwe wabonye ko rutari rusanzwe ariko ku rukino rwa kazoza ni byinshi byagiye biraruvugwa ko rutanguye rutebye bamwe bavuye mu rukino nka kazoza ibyo ariko umuntu niyo bihagarara ko cyane uwutsinze ntibatsinda niko bimeze kuri ekipe ya Sororezo United n'ubundi inyuma yuko avarane pase ekipe yitwaye neza igakina novuga igeze muri novuga quart de finale bakina na Flambeau du Centre n'ubundi yerekanye ubukomezi imbere ya ekipe ya Nyabunyegeri menyerezwa na Mwami Biri Marseille aho batsinze ibitsindo bibiri sanzwe ari no buriya no muri staff ya Magara Young Boys ariko no mumenyereza w'iyi ekipe yari ekipe mbona ko yari yitunganije ku rugero rwiza cyane raba uburyo ibi bihotrako bitatu vyamenye abafana yego kabisa ku ruhande rwa Nyabunyegeri bivuze ngo yari ekipe itanga icyizere buriya match ya mbere mu ma preliminaire barayitsinze rero iyi ekipe yaje gukina bavuga bati ni ekipe ya Sororezo tutigera twigera dutsinda noneho bijya kurangira mu minota ya nyuma ibyo basanzwe bamenyeye ku iyi ekipe ibi bakoreye ni ekipe yatsinze ku munota wa 82 umukinyi batazira Neymar ndindi yaje atsinda igitsindo mu gihe yaravuye mu bakinyi bibaza ko ari offside ekipe igaruka mu rukino wanashaka ni hari nko mu minota ya 85 na kane gutyo ekipe barakina bongera iminota 5 hasigaye nk'amasegonda nkane n'ubundi uyu mukinyi ndindi ari we Neymar umukinyi buriya nta n'imisi 3 yari iheze avuye mu gihugu cy'u Rwanda yari yagiye mwigeragezwa n'ubundi atanga pass decisive atanze novuga umupira uca mu ntambara z'umukinyi gutyo umukinyi bita Floris Nyandwi bamutazira Divaro atsinda igitsindo cyiza cyane hacabaye garite mwizi nkino rero hariho uburyo equipe iyo imaze kunganya ntibarinda ibya prolongation n'amasaha abagiye n'amatirobi direct gutyo umumenyereza wa Sororezo United Pasteur Inkuru nziza acagomboza umunyegori kuko igitsindo ca mbere nibaza ko wabonye umunyegori yatanguye mu igori uburyo yagitsinda no kuvuga yakevye umupira umukinyi bari bahagararanye umupira arawufa ubona ko yawukubise na buhoro nacatakoze umukinyi nka Kwizera Oscar aka Diaby azibira umupira ariko byanze ko umunyegori afata umupira gutyo bikora rero ku munyegori agira kabiri umunyegori asanzwe wanashaka akinira umugwi wa volontaire gutyo yinjira mu kibuga afata novuga penalty igira kabiri penalty igira kane umukinyi wa Nyabunyegeri yirarura hejuru gutyo bica birangira n'ubundi umukinyi agiye gutera penalty ibahesha intsinzi ari uyu mukinyi n'ubundi Neymar gutyo ziba penalty 4-2 bona ko equipe muri rusangi yitanze aho rero twoshimira novuga uburongozi bw'iyi equipe ba Claude tuba turi kumwe ndazi ko aya masaha muri ko mwumva felicitation urugendo ntigwari ruto kandi ntigwari na rurerure cyane babandanya ariko ikigaragara iyi equipe ya Nyabunyegeri mu gihe byogenda neza ishobora nayo kuba mu ba meilleur perdant kuko baraba uburyo equipe iba yabaye meilleur mu bijanye no gutsinda rero muri rusangi nuko inkino zari zimeze uretse ko no mu gihugu hagati hariho izindi nkino nazo zari zabaye reka tuzice ko tubabwira resultat uko zagenze na cyane
mu higanwa ryitiriwe umukuru w'igihugu. Intare FC nayo yatsinde bikomeye umugwi wa Victoire ibitsindo 10-1, ariko kandi agasaka itsinda Kiremba ibitsindo 2-1. Academy Amicale FC do Kibimba itsinda umugwi wa Bata ibitsindo 3-0, ariko kandi GKM abagenzi itsinda Gwesero City ibitsindo 6-0, ariko Kings Company itsinda Mivo ibitsindo 9-1. Hanyuma Try FC itsinda Gashikanwa ibitsindo 2-1. Ariko kandi nkuko twabibabwiye Tigers itsindwa na Muyange United ibitsindo 2-1. Amasekanya angana igitsindo 1-1, ariko bikorera ku mipira ya penalty. Freedom itsinda ibitsindo 5-4. Vyumvikana ko izo nizo nkino za, ariko kandi Nyabigina itsindwa na Musenyi City. Etoile du Sud inganya na Rema FC bikora kuri za penalty. Rema itsinda 4-2. Ngizo inkino muri rusangi ukuntu zagenze mu higanwa ryitiriwe umukuru w'igihugu. Nuko rero vyagenze